si igiharuro gusa, ni abakenyezi, abigeme, abana. Ubunye twovuga yuko babaye imiryango yahuye n'ingorane zo guhohoterwa. Twovuga kandi nuko ari abakenyezi, abigeme badasiba gukoma induru ntiberekana akababaro kabo. Aho ntituvuze yuko muri ibi biharuro harimo kandi n'abakenyezi n'abigeme benshi uno munsi badashobora kugira ico bashikirije kugira ngo badenonse ayo mabi yabashikiye kubera ubwoba. Umuntu rero yovuga yuko ico kibazo gikenewe kwigwa vy'ukuri mu gihugu cacu, ari kibazo novuga gikwiye gufata iza mbere kugira ngo gishigwe ku meza y'ibindi bibazo byose igihugu kiriko kirahura naco, kugira ngo igihugu gitore inyishu kuri ayo mabi uno munsi ariko arashikira abakenyezi n'abigeme mu Burundi. Igihugu c'u Burundi gitegerezwa kugerageza kugira ngo ubutungane bw'u Burundi uno munsi bukore kuri ayo mabi. Abo bakenyezi, abo bigeme bahohotewe bashobore kuronka aho bashobora kubivuga, bashobore kuronka ukungene kwa muganga babafasha, na cane cane abarundi baronke novugisha inyigisho zo kubahiriza agateka k'umukenyezi, agakiteka k'umwigeme. Ntidutegerezwa kuguma tubandanya dufata yuko gufata ku nguvu umukenyezi canke umwigeme ari ibintu bisanzwe, kubera ko igihe cyose hari umukenyezi, hari umwigeme azoba yarafashwe ku nguvu n'umukenyezi wacu, ni mushiki wacu, ni murumuna wacu, n'umwe mu muryango wacu. Dutegerezwa rero kugerageza kuva mu gacerere, tugasaba yuko abatwara igihugu bagira ico bakoze kugira ngo abo bakenyezi bakingirwe, na cane cane abo bantu bariko barakora ayo mabi uno munsi bashobore